mu ntara zose umaze gutembera uvuga ko atamukobwa n'umwe cyose c'Uburundi ndetse si no Burundi gusa ndamaze no kuja mu bindi bihugu nta hantu na hamwe nari bwigere mpura n'usa nawe ndumva atawundi muntu yari kubikora nkuko abikora. Yes, bakunzi ba Sanistars Tv, reka mbanze ndabaramutse aho muherereye. Turazi ko mwama mudukurikirana mudahengeshanya muri mu mpande zose z'isi. Nibazi ko mudakikiranya uwo turi kumwe kubera ko ndazi ko mumumenyereye cyane mu biganiro vya Sanistars TV. Uno munsi rero tukaba twamugendeye mu rugo iwe, tuzanywe hanini no kuraba umwana aheruka kwibaruka. Kumbure reka banza turamutsa tubwire nuko yiriwe naho twamuteye tutamuteguje. Eni promeze neza. Nibaza ko wisanze. Cyane gose naho kumbure mutaranyakira. Rawa espresso journalist namaze kwa ka micro nije ndiko ndayiguha. Bitse gani bro? Ameze neza cyane. Wawe koreje niko ndakubatsa. Ariko bro ndabibona ko bamaze kubibona ko ndi kumwe n'umuntu burya babizwi ko nawe wamubaza abandi, ariko nanje no musi ngoma ndiko ndagukoresha ikiganiro nkuko bisanzwe. Hama bro, abandi bari he none? Abandi bari ngaha gusa donc umwe wese abafise droit ziwe. Naje iyo nshaka sidari kukwemerera kuja kuri kamera mugabo target yawe nimba yari jewe urumva ntamvu yuko umwana wanje canke madame aza kuboneka ngaha muri kamera canke abandi bose babanga muri no famille yoya nimba target yanje yari jewe ni jewe ubwo ngubwo nije muri ko murabona, ariko kandi turanabashimiye cyane ni pro. Nahora nshaka ko nanje noro nk'umuntu antumira nk'umutumire kugira nisanzure we ko barambaza. Yes, so kumbure Sanistars TV kubona ikibondo cha the CEO wa Sanistars TV nibazi ko navyo bavyiza cyane kurusha ivyo navyo zifatira kandi karyo. Aracari muto, aracari umwana kandi ntituzi ko azokura kunda kuja kuri social media. Bo namara kugira shwa wenyene azogirira shwa nimba ashobora kuzogaragara. Bo dushobora kumugaragaza tukamwerekana tukagira n'abantu bakamubona muga nakura akazovuga ati buriya abavyeyi banje ivyo mwankoreye sinarinda bikunze. Yes, ariko nibaze ko izina ryiwe ryo yatari banga naho wase ko tumugaragaza kuri TV. Izina yitwa ushaka amazina yose yose no yitwa Iganze H Ricky Aiden. Amazina ngahe bro? Ayo mazina mengaragoye bamwe bataciye kwishura zababago. Si menshi bo Iganze ni no yiwe, ariko kandi hariko na iriya H ni hit cha Hitman ni no dora famille hama Ricky Aiden niko yitwa. Twari twakubuze cyane uno munsi timu yose twiriwe tutakubonye, ariko nsanze muhira wambaye uniform. Uvuye bro? Eri pro buriya kugira ngo dushobore gukora ivyo abantu bakunda, kugira ngo dushobore gukora ivyisi yose yishimira, kugira ngo dushobore gukora ivyubaka, kugira ngo dushobore gukora ibizoteza imbere igihugu, simpaka ngo tube turi kumwe na team oya. Turaza turaca hariya na hariya mu tundi tuntu umuntu aba ari karakora kugira ngo noneho umurideri urumva no umurideri urabona ko televiziyo yacu iracakeneye ibintu byinshi cyane kugira ngo ishobore kwiyubaka. Ego kwambara uniforme rero uretse ko umuntu aba ari ara brandinga ico tuba turiko turakorera kugira ngo kimenyekane, hari naho ushobora kuja ikakubera identity. Nibaza kubizi cyane. Yes, so washobora kuduhamagara madamu wawe kumbure akaramutsa abariko barakurikirana TV? Madame ntavyo nzi nawe urashobora kumwihamagarira. Mama Ricky Aiden. Mama Ricky ari hebro canke ari ngaha mugabo ushobora gusanga tabo. Buriya ndagomba kubwire ajya kugira ngo umuntu ashobora kuja kuri kamera, uretse nka twe tuba turaba professionnel. Ariko umustar n'umustar madamu wawe kumbure ntibisigura ko madamu cyo mufatiraho muboneye ngo nawe bacaca kuri kamera. Kumbure nawe tizomutegura uzumurondere umugwe gitumo uraza akorera canke umugwe gitumo muhira ko waje westa kamera agize natabikunda ngomba kugira umuronke biraza kugora. Ruhama
kubera iki wahisemwo madamu kumukura hariya nzi ko Gitega hari inkumi nyinshi Muramvya hari inkumi nyinshi ndetse no mu zindi ntara hari inkumi nyinshi kubera iki wahisemwo hariya he hariya nyene wowe utibagiye Pro je narimwe n'Imana kandi ntegerezwa kugendera mu ishaka ryayo ntegerezwa kubikora nkuko Imana ibishaka no kuvuga hari condition zitari zike zatumye dushobora kubakana na madamu wanje nkuko bizi su murundi kazi bon ijambo ry'Imana riravuga ko umwe wese abafise wiwe yaremewe yego no kuvuga rero nubwo yoba ari Amerika nubwo yoba ari hehe Imana yo nyene irafise uburyo ishobora kubahuza gutyo ugasanga rero mwahuye iyo ni condition imwe kandi novuga kwiruta zose condition yindi gira kabiri nivyo rabivuze Gitega Muramvya aha mu gihugu cyacu Burundi hari abakobwa hari abana beza barabizi ko mu Burundi hari abakobwa beza mugabo je naratembereye igihugu nta ntara nimwe y'u Burundi ntazi nta mukobwa numwe ndabona asa na madamu wanje iyo ni condition kandi yindi nta mu ntara dusomaze gutembera uvuga ko atamukobwa numwe cyose cy'u Burundi ndetse si no Burundi gusa ndamaze no kuja mu bindi bihugu nta hantu na hamwe nari bwigere mpura n'usa nawe makigira kabiri twaramaranye igihe kitari kinini kandi igihe gito cyane vraiment turiko turigana kugira ngo dushobore gufata decision yo gupanga projet ndamwereka famille anyereka famille arishimira famille yanje yishimira bagenzi banje kubisanzwe afise urukundo ampa nubwo ha famille yanje nubwo ha bagenzi banje ndumva atawundi muntu yari kubikora nkuko abikora malgré que elle n'est pas burundaise uretse ko yabaye murundi kazi kubera ko nationalité yayirose par mariage akunda igihugu cacu c'u Burundi akunda iterambere ry'igihugu kameme ubu n'igihugu ciwe urumva ko biba ari ibintu vyiza cane kandi byo kwishimira hama abantu bose twese twaremwe n'Imana simpaka ngo urukundo rero ntirugira imipaka ndibaza ivyo urabizi yes aha so tugarutse kuri poya Sanistars TV waranabibonye yuko yamvyariye umwana w'umuhungu mwiza cane silvuple nawe azohava ja guhigira iyo se yahigira Imana izomworiyanta niyazohigira yes nturi nka babandi bahigira abana babo ivyo vyaraca canke bashimira ivyo ngira birashobora kuba bikiri hari iwanyu Makamba mukiri mu iterambere ryako Zureka tugaruke gato kuri poya Sanistars TV bujyanye icyumviro cyo kuzana Sanistars TV icyakujemo gute urakoze cyane ku kibazo ciza bon nyazi ko abatari bake baramaze imyaka myinshi bumva nkuru kiganiro kuri Radio Star FM citwa Sanistars kiriya kiganiro Sanistars si kiganiro radio yashizeho igitorera izina Sanistars hama bararaba basanga sisi hit bujyanye Sanistars gisigure ari ndiko ndabikubwira okay aha nariko ndakubwira ikiganiro Sanistars si kiganiro radio yashizeho yazanye ira programa ivuga ati kiganiro citwa Sanistars iraraba isanga mu bamenyesha makuru ba Radio FM sisi hit promoter niwe ashobora kucanima kikaryoha muri rusangi suko vyagenze no kuvuga harabayeho ko uho kwiyumvigwa ikiganiro cyo kwa avantage abajene ikiganiro cyo shigikira urwaruka mu iterambere hama gender propose ndavuga ati reka dushire ikiganiro cyo vuga amakuru y'umuziki w'u Burundi amakuru y'umuziki w'u Burundi avuga ati ikiganiro rero je numva no cita Sanistars no kuvuga kiriya kiganiro nije nacise ririya zina no kuvuga ni creation yanje no kuvuga naho noba ntakihari sinebaza ko hazoza undi muntu avuga ngo agiye gukora ikiganiro Sanistars hari Software Pro umuhungu wanje urumva hama rero projet ya Sanistars TV abatari bake barakunda barakunda kudusaba cane ko ikiganiro boro nk'ukuntu baza baracumviriza na cane abakunzi bacu bakimenye bakiri mu Burundi mugabo batakiri mu Burundi hama abarundi nabo wanashaka nabumviriza Star FM baragiye baradusaba cane ko twokwanima n'ibindi biganiro mu yandi madomene atari umuziki gusa gutyo rero kubera programa za Radio Star FM zari ndende kandi atari je nategerezwa kuca nshiraho nerabora program mvuge ati
shiraho ibindi biganiro nzokoresha nariyumviriye rero ico tuma dushikira imitima ya bose nkuko baduhaye urukundo natwe tubaho urukundo baduhaye rero ni urukundo rwavuye mu bikorwa dukora kameme rero kubera ko twari tukihari tugifise inguvu twaciye twiyumvira ko twogira iki kintu citwa Sanistars TV gutyo kigacaho ya makuru y'abaririmbyi bamwe wanashaka banababona kuko urazi hariya ni ku radio ariko ubu abashaka kudukurikira biciye kuri no channel abo dukorana ibiganiro nkuko muriko murambona barababona yes nebaza ko urabizi urabisobanukiwe cyane hama kandi tuce tubonera no kuronka wa mwanya wo gukora n'ibindi byo bishobora gushigikira igihugu guteza imbere igihugu wanashaka no gushigikira imiryango amakominote kuko nk'uburazi hari seri y'ibiganiro tugize imisi dukorana no witwara ise rukundo ibiganiro vyubaka ingo mugabe ivyo city promoter ntavyo bari banziko hari ibiganiro vy'amateka nkuko bariko bivuga dushobora gutora microphone tukavuga amateka y'umuntu runaka cyangwa ikintu kinaka gutyo babandi badufitiye urukundo bakumva barahimbawe rero projet ya Sanistars TV hari n'izindi projet tutagiye kuvugira ngaha mugabo nzi ko zizoza zubaka igihugu Imana ne yadufasha tuzobikora neza cyane kandi bikagenda neza yes so ikiganiro amateka ni kiganiro gikundwa cyane kabisa abenshi barabiyumva ati ese kujya muntu akora kijya kiganiro ninde mwabanze kumubona no turi kumwe kuri uno munsi ni CEO wa Sanistars TV ndakwite canke CCT promoter sinoma nihenze so buriya kiriya kiganiro iciyumviro cavuye kugira ngo uzane iciyumviro nka kijya Neri ibitari bike twaragiye turabikora nabikubwiye twaravuze amakuru y'abaririmbyi turapromotinga abaririmbyi b'abarundi baraduga kabisa hari abo dushingira intaye bakavuga ati mwarankuye hamushikana hariya mugani twiyibagize ko tugifise ugwaruka turacafise abana bagikeneye kumenya kahise ku Burundi bagikeneye kumenya amateka y'abantu bakomakomeye bagiye baraca kwinosi kugira ngo nawe baze babera icirore hariya iyo tuvuze nk'amateka ya Cristiano Ronaldo par exemple urazi ko Cristiano Ronaldo n'umukinyi w'icamamare umukinyi yamenyekanye ku isi yose kandi no bakirikara bikora neza haba hari urundi gwaruka rukiri hariya ku gatumba mugabo gwumva yuko rushobora gukina umupira neza ndetse wanashaka abandi barababwira ati nukuri ku mupira urashoboye mugo ugasanga bice biherera hariya ku gatumba mugabo uriya mwana naronka okazi yo kumviriza amateka ya Cristiano Ronaldo akumva Cristiano Ronaldo aho yagiye arava ukuntu yagiye arevoriwa ukuntu yagiye araduga gushika abe uwari bizomutuma wa mwana nawe ashobora kugira ishaka ryo kwameriyora tarayiwe ico ni kimwe twarababwiye mu biganira amateka tumaze gukora twarababwiye amateka ya Kirundo y'izina Kirundo iriya ntara ya Kirundo yavuye yo kujya kuntu bavuga ati kubura shinge na rugero iyo vyavuye ubu baravyiga mu mashuri mugabo ntitwibagize yuko hari abantu batarosa akajyo ko guca kwishuri hari abantu batarosa akajyo ko guca kwishuri ngo bashobora kwiga histoire bakenera kumenya histoire biciye kuri twebwe twayize kandi we wize histoire bigashika kure sinize histoire mugabo mu byo nize harimo histoire yes yakumbure ni bihe bibazo wagiye urahura navyo ndazi ko kugira ngo kabisa iyi project uyitanguze nibaze ko hari bibazo bimwe wagiye uragira kibazo ca mbere nyamukuru nagize kugira ngo nshobore gushaka no Sanistars TV mushobore kuyibona twiyabagije uburyo kuko uburyo uburose ukabura umuntu nka Nipro akunda akazi yitanga kuko puro mu maturiko turitanga cyane ngira ngo abantu barabibona naco ni kibazo we hariya kugira ngo ndakuronke vyarangoye uretse ko Imana yakubise nyene fe ntaje hamira kuzana hama bisaba uburyo bisaba umwanya challenge ni nyinshi arabo tuja gusaba ibiganiro bakabitwima babanza kutubaza ati mbega hariya mugeze ku babone bangahe uti mbega hariya murabwa n'abantu bangahe yes urumva izo zose ni challenge tugenda turahura nazo mugabo gato karakura tumaze 2 mois kereke jour turiko turakora mugabo dushitse ku ntambwe itangaje no kuri reka cembonero nakajye ko gushimira abantu badukurikirana kuri Sanistars TV nukuri nabakamaro nabumugisha turano ko tugeze ku ntambwe ishimishije kuko ubu turiko turarabwa hafi n'abantu igihumbi muri ayo mezi abiri mugabo ugiye guhiga ama historique ya online TV urasanga hari abantu bashobora kumara imyaka 10 bariko barakora batarashobora kuronka ababone igihumbi ajya kugira umuntu ashobora gufyonda kuri abonema monami abarundi bacu
kiba ari ikintu gikomeye cyane. So ni ikihe ikintu usaba nka guverinema dufatiye kuri rusange ku ma TV online asanzwe ari mu Burundi, ni ikihe ikintu usaba guverinema ko yo dukorera canke yo bakorera? Jewe ikintu nosaba guverinema cambere bindi noyisaba vyinshi, ni leta mvyeyi, ni leta nkozi, urabizi. Iyi online TV, izi online TV turiko turakorera zizotuma igihugu gitera imbere. Ndazi barabizi. Nitwavyitwaramo reka neza tukakora neza tukakora ivyoteza imbere igihugu. Mugabo nabo bategerezwa kudusupportinga. Support ya mbere je no basaba niborohereze abarundi bashobore kuja kuri YouTube, bashobore kuronka uburyo bwo gushobora kuraba YouTube bose. Ego kuko Satbi niwe nibuka ko yigeze gutanga message hirya yejo. Uribuka ko YouTube yigeze guhagarara amasaha nkane canke 3 gutyo. Amasaha yarashika nkane n'iminota ukuntu. Satbi yaratanze message aravuga ati hariya iyaba ari YouTube yahagaze areriti bayabaye mu gihugu. Mugabo kubera ko hahagaze iyaba yari WhatsApp yahagaze haba habaye areriti mu gihugu. Mugabo kubera hahagaze YouTube abarundi tutazi cyari cyo tutazi nakamaro kayo. Banumye mugarago ndakubwire yuko abaririmbyi b'abarundi pour le moment bariko baragaburirwa na YouTube. Bariko baragaburirwa na YouTube, hari abajya ngaha mu gihugu cyo Burundi kubera YouTube. No kuvuga rero leta iraduhimiriza abajene kwihangira imirimo. Wavuze ngo Rwanda ari Rwanda no Burundi, urazi ko byahora byitwa Rwanda Urundi, turi bamwe tuvuga ururimi rumwe, uretse ko shetani ikunda kuducanishamwo usanga nyene mugabo ntazibana zidakomana amahembe bizohera. Nariko ndakubwira rero YouTube iratuma abantu benshi cyane babaho. Leta rero kunda kuduhamagarira kwihangira imirimo, no kuvuga kwihigira ico dukora, donc kwihigira akazi. Yes, no kuvuga rero nimba hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndazi guteka nk'akarorero, ndazi guteka irifoke nigisha abantu guteka biciye kuri YouTube. Abari karigisha abantu guteka community ikazamuka kuko mu misi yahera niho habaho ibintu vy'ingwara zijanye no gufungura nabi. Mugabo uwo muntu yagiye hariya kuri kamera akigisha abantu kuntu bashobora guteka neza, ifungurwa zimeze neza, bigaca kuri YouTube byamutwaye uburyo. Mugabo nawe YouTube izomuriha. Leta rero ni facilite twexploiter Google, dushobora gukura imwe agafaranga kaza gusahiriza igihugu. Kuko hariya mu Rutana hariyo za Nikel, hariya za Muyinga hariyo inzahabu. Muga twese ntidushoboye kuzura ubutare buri mu gataka ku Burundi. Kandi ntivyo dukwira byose. No kuvuga rero umwe wese ubuhinga mva bwenge bwiwe afise, leta nimushigikire mu kudushigira. Rero twe aba YouTuber nigamanye prix ya YouTube kujya yagize WhatsApp na Facebook. Ushobora kuba ufise 180 ukamara umunsi wose uri kuri Facebook, WhatsApp umunsi wose 24. Mugabo ufise ayo ntushobora kuca kuri YouTube ngo hamare n'umunota. Urumva rero kandi YouTube nayo yofasha cyane igihugu. Yes. Aya nivyo kandi nivyo nkuko bivuze YouTube irazimbye cyane mu gihugu cy'u Burundi, kuko ushobora kubwira umuntu ngo agure bouquet ya 7000 abona ko yaguze ama mega truasa direct WhatsApp Facebook akora kuri kwame. Ama nivyo ni pro ntaguciriyemwo iriya bouquet ya 7000 buriya ntikora kuri YouTube. Warubizi irakora ariko ikora nabi bikaca bituma bica intege umuntu aba ariko arakurikirana kuri YouTube kubera kujya kuntu umaze kumara vitesse maximale bica bihagarara. Yes, iriya ni fentage ya limitere, kuko limitere ifise bouquet ya 5000 marukwezi, ifise bouquet ya 7000 marukwezi, ifise bouquet ya 10000 marukwezi, ifise bouquet ya 20000 marukwezi. Ibi bintu vyo ku challenginga abakiriya bayo no kuri yo bireka. Nkavuga ati nimba uguze amainite amarukwezi ya 5000 azagumana umuvuduko yatanguranye gushika here canke ivuge ati nta bouquet ya 5000, kuko barabahenda baragabwira ati ngurumva guguze bouquet ya 5000 nguzomara ukwezi kose uri kurakoresha Facebook, uri kurakoresha WhatsApp, uri kurakoresha YouTube, byose ngo byose kurabikoresha. Mugabo iriya 1 giga ushobora kuyimara ku munsi umwe, byose bikaca nonashika bivanye n'ivyo uri kurateresha kikabasha sinzi.
Yes. So bama badusaba ati Sanistars TV murakwiye kuturonderera igitsina gore kujya muri Silent Vibes harimo ba Ozira koze muri Magic TV harimo bande ba irakoze Ange Minouche ati gute Sanistars TV na muri Sanistars TV no kuri batwihaganire twe ntidushaka gukora nka kujya bariko barakora bajya uramaze kumubona omwe n'umunsi umwe Ozi yavuye Bujumbura yadoze Igitega gukora emisho yagiye Mwaro biva kukire abakobwa bari fragile cyane ubu tugiye kuja mu gihe c'imvura wowe no kuvuga uzogura impermeable cyo ikote c'imvura kugira microphone ntinze kukunyagirana muga ndazoguma wirukanga yes nimba rero bashaka abakobwa tuzoza murababona kuri seti za kamera turiko turabakoresha ikiganiro hama kubijanye n'umukobwa twoshiramwo nk'umu journaliste tuzomushiramwo nitwamara gushiramwo programa zazindi zidasaba ko aja kuri tele kugira ngo twubahirize wanashaka igitsina gore naco nyene giserukirwe ku bice 30% muga twe tuzoca tugira nka 50%. Nibaze ko batoye inyishu kubera ko barabimbaza cyane bavuga ati kumbure nzogishikana imbere ariko no munsi nabatomboye ndanacibuka ico kibazo kumbure nabajijwe n'abadukurikiranira hagufi so gatoye ntaguciriyemwo abakobwa bumva ko bafise impano zo kumenyesha amakuru ndetse banavyize babishoboye turamukeneye umukobwa ashobora gukorera ataja kuri tele muga tufise ibiganiro vyinshi ni pro urabizi tufise ibiganiro vyinshi hari ibiganiro bisaba gukorera n'importe uburi no kuvuga rero umukobwa yumva ko ashoboye kumenyesha amakuru neza umwe pro mama niwe dukeneye ashobora kuzana dosiye yiwe hama tukayiga ko dusanze bishoboye gutyo tugakorana yes. So nibaze ko atacu naba nibagiye kukubaza ariko nyimba nawe nk'umujournaliste arico wokongera ko wocongera ko kugira ngo turadusezera abantu ntitubarambire kubera ko urazi ko Sanistars TV twama tugira ku mwanya reka ntore micro yes bakunzi ba Sanistars TV nawe mwese mweko muradukurikirana muri no mwanya turabashimiye cyane vyimva mutima ariko cyane wumaze gufyonda kuri subscribe umaze gufyonda kuri abone cyangwa abone yes wewe umaze kwemera ko wodukurikira wo bingendanye za Sanistars TV turagushimiye cyane by'umwihariko ariko reka ndakwibutsa yuko wewe uri kuradukurikira canke we nawe wamudukurikira intererano yawe niyo kubaka igihugu siyo kubaka Sanistars TV nivyo niyo kubaka Sanistars TV yufyonza ari kuri subscribe ariko niyo kubaka igihugu kuko ivyo ducisha ko ngaha vyubaka community hama ndanakwibutse ko wawagiza kigoro ko kugurura ino video ukayiraba bigutwara amamega menshi wanashaka kurusha ayo byo gutwara fyonza hariya kuri subscribe ntugire subscribe kuri Sanistars TV gusa fyonda subscribe ku macano yose y'indundi agutuma umenya ibiriko birabera ngaha mu gihugu cacu Burundi hama Eniprona ndagushimiye kwanza ndagushimiye kuba mwaje kudusura nubwo mutagenzwa na kamwe Uratiko bro igituma twabarondeye ndakwise bro na uri bro none gisiguri bro basi no muntu muba muri ku rwego rumwe urumva ko ntawo bita bro no muntu muba muri ku rwego rumwe nshobora kukwita bro mu gihe tuba turi kugwego rumwe ku rugero rumwe basi bitaho bro ndazi kwicongereza ukizi bro ni brother bashatse gupfunyapfunya brother rero no muntu mu muvukanye wawe so no kuvuga no mutari ku rwego rumwe araba bro yes reka tubashimire mwebwe mwumvirije ikiganiro kuva ku ntango gushika ku iherezo nibaze ko wamaze gufyonda subscribe canke sabone ivanye n'ururimo bukoresha muri laptop yawe canke smartphone yawe amareka twongere tugushimire kandi vyimva mutima wewe wese wama wandika commentaire mu kiganiro muri buri kiganiro cyose twama tubashikiriza wongera sharing ibikorwa vyacu vya Sanistars TV nongere ndagushimire ko ni vyinshi tugiye kubakorera kandi muzokwama murabona kuri mbonesha kure yanyu Sanistars TV musanzwe mukunda ciao Sanistars